nayo muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Uburusiya bwaragabishije jo ku munsi wa kane ko mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika yorungikira Ukraine misile Patriote zikozwe mu buhinga buhanitse bwo gukorora ibigendajuru bya misile Uburusiya butera muri Ukraine bizoca vyitwa agasomborotso k'intambara. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'Uburusiya bw'imigenderanire n'ayandi makungu Maria Zakharova yavuze ko ingaruka bizotera Amerika izo yemanga. Ntiyatomoye ariko ico Uburusiya buzokora nyezina, avuga kandi ko Amerika ikwiye kubanza kwiyumvira imbere yo kurungikira ivyo bigwanisho Ukraine. Avuga ko kurungika izo misile kwa Amerika bizoba bigaragaye ko yinjiye nayo mu ntambara. Leta z'ubumwe za Amerika muri indwi yaremereye abamenyeshamakuru ko habaye umwumvikano wo kurungikira misile zo mu bwoko bwa Patriote Ukraine zizokorora izindi misile ziraswa n'Uburusiya muri ico gihugu. Perezida Volodymyr Zelensky kuva kera yamye asaba abamufasha ko ari ngombwa ko yikingira ibitero vyo mu kirere vy'Uburusiya byama byamusamburiye inyubako zikomeye nk'ingomero z'umuyaga nkuba hamwe n'ivyuma bitanga amazi. Washington, ijwi rya Amerika. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika kandi abimukira bakomoka muri Amerika y'Epfo baharugwa mu bihumbi bararundanye mu gisagara ca Ciudad Juarez ni muri Mexique barorereye kwinjira hano muri Amerika. Abashinga amateka ba leta zunze ubumwe za Amerika hamwe n'abategetsi bo mu gisata kigenzura imbibe hano muri Amerika bavuga ko hagiye kwinjira amasinzi y'abimukira muri Amerika mu gihe itegeko ribakumira kwinjira ryashizweho ku butegetsi bwa Donald Trump yokugwaho. Iryo tegeko bitegekanijwe ko rirangira ku itariki ya 21 z'uku kwezi kw'icumi na kabiri bidahindutse nk'uko bitegekanijwe. Igitigiri kinini cy'abimukira babandanya bisuka ku rubibe rwo mu manuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abaharugwa mu bihumbi bariko barishikana ku bategetsi bagenzura imbibe mu gisagara ca El Paso ni muri leta ya Texas mu manuko bwa Amerika. Bavuga ko bizeye ko muri uko kwishikana bazoca bemererwa gutangura kuzuza impapuro bagasaba ubuhungiro muri leta zunze ubumwe za Amerika. N'amakuru ijwi rya Amerika rizobandanya rikurikirana. Urakoze Aloysi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa kane ko ashigikiye ko Afrika igira ikibanza gihoraho mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi no mu mugwi w'ibihugu bitunze bigize G20. Afrika ikwiye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Ndabizi byafashe igihe kinini ariko turi mu nzira zo kubigeraho. Uyo ni perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden. Igisata c'iyungururizo ca sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI cemeje igihano co gupfungwa imyaka 25 cari cahanishijwe Dominic Ongwen wo muri LRA umugwi ugwanya leta ya Uganda. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ishirahamwe riharanira ihinduka n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu Lucha ryatangaje ko abayobozi b'igisirikare muri Kivu yo mu buraruko batubahiriza uburenganzira bwa muntu. Amakuru yacu tuyahere ngaha muri Amerika. Perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yabwiye abayobozi ba Afrika ko ashigikiye ko Afrika igira ikibanza gihoraho mu rwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi no mu mugwi w'ibihugu bitunze bigize G20. Yabivugiye mu nama iriko yiga uruhara rwa Amerika mu gushigikira umugambi w'ibihumbi 2063 w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Edi Gwema adufitiye inkuru y'idonido. Perezida Joe Biden yavuze ko Afrika ikwiriye kugira umwanya ku ntebe zose ziganirirwamo ibibazo byugarije isi. Yabivugiye mu nama ihuje abayobozi ba Afrika na Amerika yarayisoje imirimo yayo kuri uyu wa kane. Africa belongs to the table in every room
where global challenges are being discussed, and in every institution. Afurika ikwiriye kugira umwanya wayo kuri buri meza na buri cyumba ahaganirwa ibibazo byugarije isi. Igomba kandi guhagararirwa no mu miryango mpuzamahanga yose ahabera ibiganiro bireba isi. Ni nayo mpamvu mu kwezi kwa 9 mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye natangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye amavugururwa mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, Afurika igahabwa umwanya uhoraho muri ako kanama. Uyu munsi kandi nongeye gutangaza